Ndabaramukije mwese abateze amatwi radio Nderagakura ndabaha nikaze muri ano makuru mu rurimi rw'ikirundi avugwa muri kino gitondo nayo akaba agizwe na zino ngingo nkuru. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba ababuramatari b'intara zose zigize igihugu kugira icegeranyo c'imanza zaciwe nabi hamwe n'izitashizwe mu ngiro kugira abajejwe ubutungane bazosigure igituma badatunganiriza neza abene gihugu babitura. Umukuru w'igihugu akaba yabibasavye mu nama yabagirishije kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba muri ano makuru muraza kumva n'ibindi vyapfundikiwe muri iyo nama. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahanura abanyeshuri kugira indero runtu bakirinda ivyo batesha intumbero yo kwiga nk'akaboregwe n'ibindi. Izo mpanuro akaba yazitanze kuri wa gatanu mu gihe yari yagendeye abanyeshuri bo kuri Itabu Kigozi iri muri komine n'intara ya Kirundo. Nayo mu gisata c'ubutunzi banki nkuru y'igihugu BRB ifatikanije n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori OBR yaratunganije kuri uyu wa gatanu ubuhinga bushasha bwo kumenyekanisha ibidandazwa vyinjiye mu Burundi bise Askuda World. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Amakuru twabateguriye sayo gusa mu kanya nido. Dasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze muri ano makuru mushikirizwa na Gordien Gato mfashijwe mu buhinga bw'ivyuma na Philomene Niragira. Tukaba twongeye kubaha ikaze nkuko nayemeje kubibabwira. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaragirishije inama kuri uyu wa gatanu baburamatari bose b'intara z'igihugu mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene igihugu cifashe mu bisata bitandukanye nkuko bimenyeshwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni ngo muri iyo nama umukuru w'igihugu yasavye baburamatari b'intara zose kugira icegeranyo c'imanza zaciwe nabi hamwe n'izitashizwe mu ngiro kugira abajejwe ubutungane bazosigure igituma badatunganiriza neza abene gihugu babitura. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu akavuga kandi ko umukuru w'igihugu yasavye baburamatari gukurikirana igisata kijanye n'uburimyi mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Kurikira umuvugizi w'umukuru w'igihugu Girene Rosine Gatoni. Baganiriye cane ku kibazo c'amahoro n'umutekano mu gihugu, aho amahoro n'umutekano vyifashe neza muri rusangi mu ntara zose z'igihugu. Baraganira kandi no ku kibazo c'ubutungane, aho bateye ivyatsi cane ingeso mbi icibonekeza mu bacamanza bamwe batarashobora guhindura umuzirikanyi w'uko ubutungane kera bwafatwa nk'ikoresho c'ubutegetsi ngo batunganiza bene gihugu, ariko ubu gasanga baracarangwa n'ibiturire, gasanga carangwa n'akarenganyo, aho ubona neza yuko abo bari bajejwe gutunganiza bene gihugu ata mutima vyeyi uboneka muri benshi muri bo, kubera yuko ikibazo c'ubutungane ari inkoramutima cane. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba ari n'umucamanza kizigenza yacifatiye mu ntoki, yasavye abajejwe intwaro bose mu ntara zose yuko vuba cane bamushikiriza urutonde rw'imanza zose zivugwamwo akarenganyo, eka n'imanza zoba zaraciwe ntizishigwe mu ngiro, ivyo bigatuma abene gihugu barenganywa. Ubwo rutonde rumaze kumushikira azoheza tumeko inama y'abarongoye inzego z'ubutungane ku ntara n'abacamanza baze basigure imbere y'umukuru w'igihugu igituma vyabananiye gutunganiriza bene gihugu. Muri iyo ntumbero nyene inama nkuru y'ubucamanza izoheza ifata ingingo ibereye kuri abo bizoba bigaragara yuko atamutima wo gutunganiriza bene gihugu bafise. Muri ico gisata c'ubutungane nyene yateye akamo kandi abarongoye amasentare yuko bomenya ingene imanza zicibwa kuko bazoza barabibazwa nabo nyene. Baganire kandi ibibazo vy'imibano, aho bagarutse ku ngeso mbi isigaye yibonekeza cane mu gwaruka, aho abigeme benshi batwara imbanyi ariko ugasanga ba nyine imbanyi ntibamenyekanye. Yasavye abajejwe intwaro gushiramwo inguvu cane kugira ngo guvubu hakogwe amatohoza ku bigeme bose boba baratwaye imbanyi
mbanyi batubatse kugira ngo ba nyene izo mbanyi bamenyekane no kugwiza cane cane inyigisho no guhimiriza imiryango kugarukana indero yo kuziko kuganiriza abana babo kugira ngo ntibashobore kuja canke bajanwe n'iyo ngeso mbi babahimirize cane cane no gutahura yuko ingaruka mbi z'izo mbanyi iyo hatamenyekanye abavyeyi bose zibagarukako. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye kandi abajejwe intwaro yuko bokomeza inyigisho cane cane ku miryango kugira ngo bagarukane indero yo kuziko baganirize abana babo kugira ngo ntibaje canke bajanwe muri izo ngeso mbi na cane cane yuko ico kibazo kigira ingaruka ku mutekano mu mibano. Muri ico gisata nyene c'imibano bagarutse kandi ku ngeso mbi igaragara mu bice bitandukanye vy'igihugu aho yasavye kugabanya cane cane ya migwi y'ugwaruka nk'iyabene igihugu bicara bareza amaboko nk'imburakimazi imigwi two kwita amarigara kugira ngo bashobore gukoresha bene igihugu bose ku bikorwa vy'iterambere. Ku vyerekeye intwari ibereye nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimikiye cane kwerekana yuko tudashobora gushika ku iterambere tudashobora gushika no kuri yambona kazoza bw'igihugu cigaba kigaburira mu 2040 kaba giteye imbere mu 2060 ata ntwari ibereye ihari kugira ngo dushobore gushika kuri yambona kazoza muri iyo ntumbero yasavye abajejwe intwaro kugwanya akarenganyo ahantu hose kibonekeza no mu bisata vya leta bihamagariwe gutunganiriza abene igihugu. Abajejwe intwaro basabwe kandi kugira icegeranyo c'amatungo yose ya leta mu ntara zabo kandi ayo matungo akingigwe kuko ari itunga rusangi ry'abene igihugu bose. Muri iyo nama bashimikiye cane cane no ku gisata c'uburimyi aho ico gisata cashizwe imbere cane cane kugira ngo dushobore gushikira iterambere rirama no kugira dushike kuri ca civugo c'uko umunwa wose uronka ico ufungura umufuko wose nawo karonka amafaranga. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye abajejwe intwaro kuba hafi y'abene igihugu kugira ngo hatunganywe neza indimo aho yabasavye kuyobora abajejwe indimo ku rwego rw'intara n'abafundi b'indimo babe hafi y'abene igihugu bashobore guca imikobeko bashobore gutunya neza imyonga kugira ngo no mu gihe cici aho imvura yagabanutse indimo zishoboye kuronka amazi akwiye. Mu ntumbero yo gutunganya neza umwimbu basabwe kandi kugira icegeranyo n'urutonde rw'igitigiri c'indimo ivyimburwa biba vyabonetse mu ntara igitigiri c'umwimbu ukenewe kubikwa mu bigega ivyo twokwita Faransa stock strategique n'igitigiri c'umwimbu woshogwa hanze kugira ngo igihugu c'u Burundi gishobore kuronka amafaranga y'agaciro. Mu ntumbero yo gukingira umwimbu nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yasavye abajejwe intwaro mu ntara zose z'igihugu gukurikiranira hagufi abadandaza bafise ingeso mbi yo kunyegeza umwimbu kugira ngo baheze baduze ibiciro be no guhasha ingeso y'urudandazwa rwa magendo rw'umwimbu. Hasabwe yuko abazokura umwimbu mu ntara iyi bawutwara mu yindi ntara bazobikora ari uko babiherewe uruhusha. Mu gusozera nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yashimiye abajeje intwaro aranabatera intege kuko vyibonekeza yuko mu gihugu cose abene igihugu bijukiye ibikorwa vy'iterambere. Yanabamenyesheje yuko iyo ntama ihuza abajeje intwaro bonyene izobandanya itunganywa kugira ngo baze bararabira hamwe intambwe bazoba bagezeko. Aranabamenyesha yuko no muri ya hangiro imbona kazoza y'u Burundi Burundi bwigaba bukigaburira mu 2040 ukaba buteye imbere mu 2060 ariko harategurwa ivyo twokwita ibimenyetso bizokwerekana intambwe igisata cose c'igihugu bizoba kigezeko ku mwaka ivyo twokwita les indicateurs. Akaba yabasavye yuko bohimiriza abene igihugu nabo barongoye mu bisata vyose kugira ngo twese hamwe tujane muri urwo rugendo rugana ku Burundi buteye imbere. Akaba rero yari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Girene Gatoni. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahanura abanyeshure kurangwa n'indero runtu bakirinda ivyo batesha intumbero yo kwiga nk'akaboregwe ubuhumbu ibiyayuramutwe n'ibindi. Izo mpanuro akaba yazitanze kuri uyu wa gatano mu gihe yagendera abanyeshuri bo kuri Itabu Kigozi muri komine n'intara ya Kirundo mu rukurikirane rw'inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, kwirinda sida no gutegura akazoza keza. Iyi nkuru reka tuyibaze mugenzi wacu Eli Irumva.
Muri urwo ruganda umwunganizi w'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo indero Emergilde Burikukiye ari nawe yaserukiye umushikiranganje yakengurukiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ku kuntu yitaho guteza imbere indero y'ugwaruka biciye mu kuronsa inyigisho abanyeshure ati ivyo birasahiriza cane ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Nico gituma igikorwa nk'iki ari igikorwa citeka dukenguruka cane mu bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi bwo kije gutera intege abarezi bama bariko barahanura urwaruka ku mashure baruha n'inyigisho kugira ntirugwe mu kaga ngo igihugu cacu naco gihave kiyahombera. Yaciye atera ivyatsi abavuga ko batanga inyigisho kugwaruka ariko ugasanga basa n'ababahimiriza ivyo guhuza ibitsina. Mu ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yahanuye abanyeshure muri rusangi na cane abo kuri itabu Kigozi kudasamazwa n'ivyo batesha intumbero yo kwiga nk'ubusambanyi akaboregwe ibiyayura mutwe n'ibindi ngo kuko ivyo biri mu bishobora kubononera ubuzima ugasanga bagwaye n'indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka nka sida. Ndashaka ngo ndabahanure nk'umuvyeyi w'umurundikazi kandi abakunda ntimuze mwigere muhemukira imico n'akaranga vyamye biranga abarundi n'Uburundi. Nimwirinde cane guhurumbira amaronko, kunywa ibiyayura mutwe, kuja mu marigara n'ibindi byose bikwegera ugwaruka mu bushurashuzi bikaba ari navyo bibazanira amabi menshi. Gwaruka dukunda ni mwebwe kazoza kejo. Abarundi baramaze bati inkoni uzokwishimikiza mu busaza uyica ukiri muto. Ni mwebwe tuzokwishimikiza aho buca tugereye mu zabukuru. Ni mwebwe muzosubira kurera abavyeyi banyu. Ni mwebwe muzobabungabunga. Ntibazosha kubishimikiza mufise imigera ya sida. Rero nimufati ya mbere mu gutegura akazoza kanyu, mu gufata ingingo nziza. Ejo muzohimbagwe no kuraga igihugu ugwaruka rufise amagara meza rutadohotse ku mico n'imigenzo myiza vyamye biranga abarundi n'Uburundi. Mwomenya ko abo banyeshure baronkejwe inyigisho zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, kugwanya sida no gutegura kazoza keza hamwe no kwirinda COVID-19 mu ntara ya Kirundo. Eri Irumva, Radio Nderagakura. Umukozi wa leta wese ategereza kwerekana ico yakoze. Uwo mwaka nzokara ndababwiye kuva mu kwindwi bahora bavuga ngo ndakara nzokara abadashaka gukora batuviremwo twebwe twikorere twe dushaka gukora mugabe ibinebwe turavyasa bazokwanga kubikora basange nabikoze ko babaye ibinebwe arije muca mubaza sivyo agira muca kubaza ngo directeur general ngo neva ntaca tumariye ibaze yacumuye je ndara ntaryamye nkora na wundi ari iryamiye ibereye mu kabare bagaca bavuga ngo ni neva taca amaze nanje uwo muntu yankwegeye muzonyagiriza namwagira iki. Radio Nderagakura tubandaniza n'amakuru twabateguriye mu yavugwa mu gisata c'ubutunzi. Banki nkuru y'igihugu BRB ifatikanije n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR yaratunganije kuri uyu wa gatanu ubuhinga bushasha bwo kumenyekanisha ibidandazwa vyinjiye mu Burundi bise Askuda World. Umuyobozi yajejwe ubuhinga muri BRB Ferdinand Sabimana akavuga ko ubwo buhinga buzotuma haba umuco mu bijanye n'uruza rw'ibidandazwa. Akavuga ko kuva ubu umudandaza wese azokwinjiza ibidandazwa azotegerezwa kuvuga aho yakuye amahera mva makungu. Agasaba amabanki ajejwe ubudandaji korohereza abagwiza tunga. Ubwo buhinga rero kugira bushigweho ni kubera ko hari ingorane zari zabonetse. Izo nazo ahakuru byari vyuko Ibanki nkuru y'igihugu itashobora gukurikirana neza ibikorwa biko birakorwa mu bijanye no gusaba impusha byo kwinjiza ibidandazwa kubera ko vyakorwa n'intoki bigatuma Ibanki nkuru y'igihugu canke amabanki canke ikigo kijejwe kwegeranya amakori kidashobora gushoka kibibona neza urukurikirane rw'ivyakozwe canke amafaranga yarishwe canke mbere abadandaza bariko barabikora. Ikigira kabiri nuko imbere yuko ubwo buhinga bujaho byari bigoye ku Ibanki nkuru y'igihugu gukurikirana kibiriraho ibiriko birakogwa n'amabanki canke n'ikigo kijejwe gutoza amakori mu bijanye n'ibidandazwa biriko birinjira. Ariko yindi ngorane yari hari ni yukumenya yuko mbega ibidandazwa vyinjiye vyahawe amafaranga
na berbe canke ayandi mabanki y'ubudandaji abadandaza babikoresheje ico bari bayasabiye, ariko ubu hagiyeho ubwo buryo bwa none bwo gukwirikirana ibidandazwa vyinjira. Izo ngorane zose zica zitorerwa inyishu. Aho novuga yuko ubu ibanki nkuru y'igihugu cyo kimwe n'amabanki canke ikigo kijejwe kwegeranya amakori irashobora kuronka urutonde rw'impapuro zemeza yuko abadandaza bifuza kuzana ibidandazwa kandi ivyo bakabironka bakoresheje ubwo buhinga bwa none. Ikindi naco ni cyuko ibanki nkuru y'igihugu ishobora gukwirikirana neza amafaranga mvamakungu ukuntu yakoreshejwe bivanye n'ibidandazwa vyinjiye. Ubushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi ngo buriko buragwiza ubwoko bwiza bw'inkwavu kugira buzozitange ku bene gihugu bazoze barabangurira. Vyashikirijwe n'umushikiranganji Aburamutse wa Sanctus Niragira mu rugendo yagize kuri uyu wa mbere muri komine Cendajuru mu ntara ya Cankuzo. Umushikiranganji Sanctus Niragira akamenyesha kandi ko ubwo bushikiranganji buriko buranagwiza imbuto nziza z'ubwatsi bwo kugaburira izo nkwavu. Mwavuze ibijyanye no kuronsa amaraso meza y'inkwavu hamwe no kubaronderera ubushakashatsi bakabaronderera imbuto z'ubwatsi zimeze neza kugira ngo mushobore kuzirima muzogaburire izo nkwavu. Iki nobamenyesha ko kiriko kirakorerwa ko hari ubwoko bw'inkwavu ziriko zirinjizwa mu gihugu n'ikigo Izabo zivuye mu bihugu byo hanze kugira ngo tuzozigwize, maze tumaze kuzigwiza tuzitange mu bene gihugu bashobore kuza barabangurira. Hari n'uwundi mugambi twabonye ejobundi mu gihugu c'Ubutaliyani aho n'inkwavu bagerageza kuzimisha ku rushinge. Twarasavye abo bahinga ko twofashanya tugakorana kugira abahinga bacu nabo babimenye hanyuma dutangure kubikora muri kino gihugu cacu. Tukaba mbere duheruka no kubivugana n'abashakashatsi b'Abashinwa bakorera igihanga kandi bakaba baratwemereye ko nabo nyene bazokwinjira muri iki gisata kugira ngo inkwavu tuzigwize koko kandi tugwize ubwoko bwimbuka neza. Nayo mu gisata c'indero ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Ngozi urashimishwa n'ingene ikibazo ca leta cyo mwaka w'icenda cagenze muri iyo ntara. Umuyobozi w'indero ku rwego rw'intara Jean Pierre Ndikujyayo akamenyesha ko abanyeshuri bakurikije uko bari babwiwe ko bo kwigenza muri ico kibazo. Akanashimira abacungereye ico kibazo n'abagitoye. Jean Pierre Ndikujyayo agasaba ababijejwe gukora ibikurikira kugira ngo abanyeshure bazoronke amanota yabo mu gihe gitekanijwe. Muri rusange ndashima kandi nshimira abaregwa bacu, nshimira kandi abari bajejwe guhagararira ikibazo. Abaregwa bacu ndabashimira cyane cyane, nshimira abakoze ibyabo batigeze bagira agatima ko kwiba, gashimira abana abaregwa batonda ku masaha, nkabashimira ingene bigenjeje, nkiyumvira yuko n'umwimbu bazoronka umwimbu umeze neza. Ndashimira kandi abari bajejwe guhagarikira ikibazo, barakoze igikorwa leta yabashinze, igikorwa cyo gucungera yuko abanyeshuri bakora neza, bakora batekaniwe kandi bakanabarinda kwiba. Aho bibaye ngombwa bagaheza bagafata abivye bagahanwa. Hariho rero abivye, abo nabo igihano cabo kirateguwe kandi amategeko acakurikizwa. Ndakengurukira rero abari baje gucungera ikibazo kuko muri rusange barakoze ico igihugu cari cabatumye gukora. Ndatera ivyatsi by'ukuri abana aho gukora ivyabo biyumvira kwiba. Uno mwaka hariho ababonetse, ariko kandi ndatera akamo abana bose bari inyuma yabo, ndatera n'akamo mu myisi iza tugiye kwinjira mu bibazo, abantu bose, abanyeshuri bose bafite agatima nk'ako kuri bagahebe, kuko kandi biteye iteka abavyeyi babareze kandi babarongera ku mashuri, ntibiteye iteka igihugu n'ukuri n'ingeso mbi yo guheba. Muri rusange rero ndashima ingene ikibazo cagenze, ngashimira umwe wese mu nteguro y'ikibazo kuva integuro igitangura gushika higeze ubu n'ibigiye kubandanya byose. Nkipfuriza kuroranirwa abajejwe gutunganya iki kibazo mu bigiye gukurikira kugira ngo ikibazo ca leta by'ukuri c'umwaka w'icenda kize kirangire, abanyeshuri barose umwimbu wabo kirangire neza.
turangirize ano makuru twabateguriye mu yavugwa mu mibano n'imico kama. Imibano n'imico kama ngo yifashe neza mu ntara ya Bubanza. Ivyo bimenyeshwa na Emmanuel Ngendabanka, umuhanuzi wa Buramatari ajejwe imibano n'imico kama muri iyo ntara. Akamenyesha ko n'ingeso yahora muri iyo ntara yo guharika cyane cyane iyo ivyera vyeze yagabanutse kubera ubwira n'umwete vy'indongozi. Agahanura abenegihugu bo muri iyo ntara kubungabunga neza umwimbu bawukoreshe mu guteza imbere imiryango. Hano mu ntara ya Bubanza ibijanye n'imibano imico kama, imibano turabona yuko uno munsi yifashe neza cane, aho abantu bose bakenguruka ingene babanye ikibano bimeze neza. Eka n'imico kama ihagaze neza kuko hari imibano myiza n'imico iraheza ikamera neza. Kuko hamaze kuba imibano imeze neza, abantu barahindura ingendo bagakorera ku mico y'abasokuru, igihugu kikamera neza, intara yacu rero igaheza kifata neza. Mu by'ukuri muri kahise bagumye bavuga ino ntara ya Bubanza nk'intara kubera umwimbu w'umuceri nkumbure waba wabonetse, aho bavuga yuko abagabo canke abagore baheza bakigenza nabi mu bushurashuzi n'izindi ngeso mbi, maze ingo zigasambuka. Vyari byo, ariko uno munsi twarafashe ya mbere kugira ngo iyo ngendo ihinduke, kandi turashima turakenguruka. Hagiye harafatwa ingingo zo kuraba abagabo bubatse bidaciye mu mategeko, biciye mu mategeko. Harafashwe ingingo kandi zo kuraba abagabo bata ingo maze rafatwa bagahana. Turafata n'ingingo z'uko umuntu yaje ava ahandi iyo yifuje kurongora, kugira ngo tubone koko atataye urugo aje kurondera uwundi mugore, azazanye urupapuro rwemeza yuko iyo avuye atabugeni yari yaragize. Ivyo vyaratumye ingo rero uno munsi ziyubaka zimera neza, naco gituma aho uciye ubona koko haba hatunganye. Abo nabo urumva bakimvira ko bobigira ivyo, kenshi baca bava hano mu ntara bakaja mu zindi ntara, kuko baba bazi yuko hano mu ntara iwacu baheza bakabafata. Ariko naho nta seganirizo, kuko intara ziravugana kugira ngo abantu bose iyo ngeso iranduranwe n'imizi. Akamaro batera rero nuko bomenya yuko umwimbo baba baronse, kuko baba bawukoreye ari uw'urugo, bo kwitunganya mu rugo nk'uko hariho imigambi itari mike leta igumihimiriza abarimyi. Uwo mwimbo baronse buwukoresha mu gufungura kugira abana bavyiwe bamere neza, kwigisha abana, gukora iyindi migambi yoteza iterambere urugo, ariko atawujanye muri ivyo bintazi vyo gushurashura. Ni kuri iyo nkuru rero duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye kubashikiriza, ariko imbere yuko ndabasezera ndabibutse yuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba baburamatari b'intara zose zigize igihugu kugira icegeranyo c'imanza zaciwe nabi hamwe n'izitashizwe mu ngiro, kugira abajejwe ubutungane bazosigure igituma badatunganiza neza abenegihugu babitura. Umukuru w'igihugu akaba yayibasavye mu nama yabagirishije kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba. Mukaba mwavyumvise muri ano makuru. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ahanura abanyeshuri kugira indero runtu, bakirinda ivyo batesha intumbero yo kwiga nk'akaboregwe n'ibindi. Izo mpanuro akaba yazitanze kuri uyu wa gatanu mu gihe yagendera abanyeshuri bo kuri Itabu Kigozi iri muri komine n'intara ya Kirundo. Nayo mu gisata c'ubutunzi, ibanki nkuru y'igihugu BRB ifatikanije n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR yaratunganije kuri uyu wa gatanu ubuhinga bushasha bwo kumenyekanisha ibidandazwa vyinjiye mu Burundi bise Askuda World. Navyo nyene mukaba mwavyumvise muri ano makuru. Ndabashimire mwebwe mwese rero mwari muyateze yompi, nkashimira kandi na Philomene Niragira yafashije mu buhinga bw'ivyuma. Anje Gordien gato nariko ndayabashikiriza, nkaba ndabifurije kugira umunsi wa gatandatu mwiza.